Inkuru yagiye irakwiragizwa ndetse nawe wubwi wawe wivugiye ati ndafise umuntu nkunda kandi dukora umwuga umwe nk'umurundi kazi. Ubwo se wari kuraririmbira yarampariye byarangiye gute? byarangiye byarangiye vyase Harmoni ya frere byarangiriye he Mutamba? Reka ndamwivuga. Byarangiye amahera y'indege zaja Dubai abuze. Byarangiye umukene nyina mwansi. Umukene nyina mwansi. Akundi komeza kwihangana umukene nakunda Mutamba. So pretty nagufise sinumva uko nakubi feeling nobody or somebody simba ndiho je suis ravi kundimo. C'est toi ma vie, I love you more. Naje wewe utariho. Mon baby, I want you to know. Yo, me people, boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garso Domir Chance. Uyu munsi turi kumwe n'igi. Brother, ko wakoze umubiri. Fro. Yeah man. Umeze fresh. Sana kabisa. Ninde ni Fro kadura gusabura mutsa abakunzi ba Kiwacu Media aho bari hose. Iya mfani ndabaramukije sana abantu ba Kiwacu Media mumeze fresh nakadawa. Ni Fro ubona yuko aberewe. Thank you. Kubera ko udakunda kugaragaza Madrid just hari ukuntu mengo nuri proud. Apana si Ivana style nambaye. Ibi birabona yuko birasa. Wanka kuvangira umustilist. Nahakwikiriza n'umuntu. Biba byaramuvunye. Bobo Fashion yaba yaravunitse cyane kugira ngo agere kuri no ntambwe. Sanje nambara ibintu atampangiye ko nambara. Numva namugiriye nabi. Yes, ni Fro ubona yuko aheruka gusohora indirimbo nshasha yise Ninde, ariko turaza kuyigarukako. Nakurikiranye imbuga zawe ndabona yuko sinzi yuko ariho woba ugitangurana uvuga ngo indirimbo yawe ya mbere imaze amezi 11 iri kuri YouTube, ariko umuntu arashobora kuririmba hama akazopanga igihe cyo gushira indirimbo ziwe kuri YouTube. Ni Fro ubona yuko uri umwe mu bajene bariko baraza n'inguvu nyinshi, aho ubona twari tumenyereye abandi usanga sohora indirimbo ugasanga ifise ama views 2000 yinanasereraho onya, ariko Fro urabona yuko hari nabo nitaba legend asumbye. Eske nizihe nguvu Fro azananye mu muziki kugira ngo aronke support nkijya mu gihe tubona yuko atamyaka myinshi amaze muri music? Umuziki nawufashe nk'akazi kandi akazi ko umuntu ateza kukitangira. Cyose bwa cyose ndagikora kugira ngo akazi kanje kagende neza. Nta banga rinini hari no gukora cyane no ku promoting akazi kanje. Tukiraho nyene biragoye ingene ushobora kubona nk'umu legend nka MT number 1 atanze korabo ku muntu ubona yuko ari hakiza. Kanizere yuko ufise agatubutse tukura bise umufungo kwiye. Ndamushimire cyane aho ari umusaza yubaho cyane MT number 1. Nta kintu nakime yansavye, nta kintu nakime namuhaye. Ntashobora mse nari kumuri hape n'umutima mwiza yanyumviriye ko yari yakunze akazi kanje. Acavuga ati rinaza mu Burundi nzo gusupportinga dukorane akaririmbo. Big up to him. Respecting sana. For free. Kabisa. MT number 1. Ego. Nta kintu nakime pe yansavye. Kubisa amashance. Ndamushimire cyane Umaze kumva akubwiye ati jewe ndakwemereye indirimbo ata amafaranga umpaye, wiyakiriye gute muri uwo mwanya? Of course nararyohewe cyane kubera ko byari ibintu n'umuntu wese like umuntu nka mukuru wawe yemeye kugusupportinga kugira mukorane ikintu. Uwo mutima bro ufite abantu bake. Numvise nanje uturu tuguma wumvise mwemuye. Numvise vuti wow. Asumutima mwiza sana ari humble. Eske apari kukwemerera yuko muzokorana ata amafaranga umuhaye mu bijanye na audio na video, nta kintu yoba yaraterereye mu bijanye n'amafaranga kugira ngo ivyo bintu bigende neza? Ndamushimire cyane yaritanze Imana imuhezagire. Nihe feedback ijya ndirimbo kuko ndibuka ko
turiko turarikodinga yitanga akanatuzimana akatugurira ivyo dufata niki kandi indirimbo yari wanje yari yampaye korabo atakintu na kimwe nsavye asa umutima mwiza sana number 1 with nation nariko ndakubaza nti muriko murakora video nta kintu na kimwe yashizemo kijanye n'amahera ariko wavuze yuko yaritanze bikwiye aranabazimana kandi igikorwa cari ciwanyu eske feedback y'indirimbo mwakoranye wayakiriye gute nikihe kintu uvuga ati muri music yiwanje tumaze gukorana na MT number 1 hari ikintu kinini yacahindutse nimba gihari niki hahindutse ibintu byinshi kubera uyu umuntu ariko arubaka inzu iyo ashyize ko itafari rimwe nimba inzu yari hasi gato iraduga of course hari abafana biwe yampaye hari abantu bamukurikirana kuko n'abantu benshi akundwa n'abantu benshi hari abo yampaye baje basanga afite akazi nabo baransapotinga ni ibintu byinshi cyane pe yego bon ngerageje kuraba urubuga rw'iwawe ni urubuga navuga ngo rurabereye ijisho kuko ugerageje kuraba kuri kote y'amasanamu ku ndirimbo zigiye zitandukanye ukaraba n'ama location antuka nibaza yuko mu ma video yiwawe harimo ama location atarayo ngaha mu Burundi oya nta ndirimbo nimwe nigeze nkora hanze y'igihugu nta ndirimbo nimwe wigeze ukora hanze y'igihugu zijya location ko tudasanzwe tuzimenyereye kenshi dukunda kubona abandi baje abandi bagiye afite uri umuririmbyi uragerageza kubera harimo artist ni art so nutugene uragerageza kugira ngo ubwire turi dutandukanye n'utwabandi bantu bagize n'amasheshe dukora tu nta bindi yego Fro ntakugoye gato urashobora kuduha freestyle yo ku ndirimbo Pretty hama tuyage gato gusa hama twibandaniriye so pretty nagufise sinumva uko nakubi feeling nobody or somebody simba ndiho je suis ravi kundimo c'est toi ma vie I love you more naje wewe utariho mombeba want you to know yes kubera iki Pretty Pretty n'umwana mwiza nuje nyine yari characting mu no just yari acting ni Pretty w'abantu bose nawe usanga ufite Pretty wawe ameze neza banzurindire apana kunkwakwanya ngo ni Pretty w'abantu bose uyu wanje ntiyarimo ndiko ndabaza ujya waririmbye uwo naririmbye ndumuririmbye grand frère ndumuririmbye ndirimbira abantu twebwe mu giswahili bavuga ngo sisi ni kilio cha jamii ko tuvuga ibiri ku makote yose ariko ukiraho nyene mu mwaka uheze wa 2023 ntihenze hari inkuru yagiye irakwiragizwa ndetse nawe ubwi wawe wivugiye ati ndafise umuntu nkunda kandi dukora umwuga umwe nk'umurundi kazi ubwo se wari kuraririmbira yarampariye byarangiye gute byarangiye byase ariko nimba atarakabanga ngo tubwire uwo muntu katubwira ati yari naka hama bica biranka mu buryo ubuno mwe mwari mumuzi turamukubajije mwari mumuzi kuko umbagije umuntu mwavuze sivyo it's ko nawe umuzi n'abafana kandi baramuzi oya nkeneye uvyivugire bivuye muri wowe kugira ngo ntibihave bija inyuma avuga ati jewe ntavyo mwarigeze mwumva ndabivuga vyivugire yari yindi ubwo uwo ariko urambaza ndi nariko ndakubaza uwo muntu kuko numvise na Pretty yuko ari umuntu w'abantu bose nkamanzi yuko mu makwezi ari uwo uwo mu makwezi waruzi nde nuwo nyene nayiko ndavuga kuko nawe ntiwashimye kumuvuga izina wavuze ngo numuririmbye reka tumushire entre parenthèses urakoze ariko amatwa nsumire ari moni ya frère byarangiriye he mutamba reka ndamwivuga byarangiye amahera y'indege zaja Dubai abuze byarangiye umukene nyina mwansi umukene nyina mwansi akundi komeza kwihangana mukene nakunda mutamba ariko uko bigaragara vraiment en tout cas abantu benshi barakunda kuvuga yuko uri mu diaspora ugerageje kuraba look yawe muzeye antuka iyi crise turimo wowe yaragushikiriye yego je ntabwo ndi mu diaspora
si ahantu henshi ndaja Mm. usibye ko atari ntake maze kuja mugabo si ahantu henshi ndaja Yego. navukiye ngaha mu Burundi gusa nagiye kubangaza amashuri yanje muri Kenya niho nahereje Mm. nca ndagaruka gukora umuziki Yego. sinzi ko abantu bava ko ndi mu diaspora wo muri Kenya sinzi ko muri Kenya habaye diaspora sinzi I don't know gusa mugabo ni hanze y'igihugu gusa nta visa hasaba kandi abantu bako baravuga ko ndi mu diaspora bazi bampa visa ndabinginze basi abantu mwese mwatanguye iyo propaganda yo kunyita mu diaspora ndasabye aka visa basi mfumashika no muri Turiki canke muri definition mu diaspora no mu Burundi wese aba hanze y'igihugu cyangwa akorera imirimo yiwe hanze y'igihugu. Sinigeze nkorera imirimo hanze y'igihugu. Warizeyo. Nizeyo gusa. Niyo ni imirimo mu yindi. Kwiga si imirimo. Igikogwa. Ya reka tugaruke rero. Bon uraje urasohoye indirimbo aho novuga ngo ni indirimbo yagerageje kuvugisha abantu benshi haba ku ma social medias aho ubona yuko abantu benshi bagiye barakugereranya na Harmonize bavuga ati Harmonize yo mu Burundi nguyu unye. Eske umaze kubona ibinyamakuru biriko birandika bikugereranya n'umuntu amaze imyaka n'iyindi ari muri music n'amateka yanditse muri East Africa wowe biguhisha ushiyihe? Ubwo babwita ubuvugishwa. Barabona yuko muri kazoza mu Burundi yuko vuba na vuba bashobora kubona furo ari international nka Harmonize. Harmonize n'umusani mukuru. N'umusani afise Afrika, n'umusani hanze ya Afrika azwi. Turetse wabo gusa ntabwo bufise yuko uzohava ugenda nk'abandi kuko twama tubona bamwe muri new generation baza bashushe bakaze bakora ibintu bimeze fresh ariko mu kanya gato tukaburiye bakamanga. Umuntu wese afise ihangiro giwe afise target ziwe ni nayo mpamvu muri no ku rugendo kubera ko abantu mu bami ko murajana mwese afise ahantu agiye umuntu umwe asigaye kuri permanence wundi abandanije so ivyo ntibiguca intege warugiye muri ville ubandanya ugenda. Yego sivyo mu gihe gito kandi atari gito cyane umaze muri music. Yes. Nizihe challenge umaze guhura nazo ku buryo uvuga ati iyi challenge vraiment mpuye nayo narariska guheba n'umuziki ariko ya amashano bampaye niyo challenge nabonye yari nini cyane. Yego bagomba kukuzimya burundu. Ya bavuga ati wewe birasi yuko tutaguha promotion mugabo reka tugwe iwacu naturaye ko bigenda mugabo Imana nayo yarahabaye.